nakagahamba batekerera abakukuruke nibyo nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu igihe yinjira mu mabanga yararivumereye yuko abakukuruke boronka agahamba kangana n'iburi n'umushahara bari bageze ko. Iyo rero nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu arivumereye cyari bitegeko, ariko mwumve ko mu kugira iryo tegeko rije mu ngiro hari ibintu byinshi bisabwa no bishira mu migwi ibiri mikuru. Umugwi wa mbere n'umugwi ujanye n'amategeko abishira mu ngiro, umugwi wa kabiri w'ibikorwa no kurondera ubwo buryo. Aha bariko baratwumviriza n'ivyo ico gikorwa cyafashe umwanya utari muto afati yawe tugiwe, ariko nta mutsi wishibere ngo witonze amira ibinoze ingwana yari hose ivyari bihumye. Reka rero twitonde bizogende neza kuko imigwi y'abakozi iri kwinshi iri ine mikuru. Hari umugwi w'abakozi bita basu contrat, hari umugwi w'abakozi bahabwa akazi na leta statut général des fonctionnaires, hari umugwi w'abakozi bagenwa n'umukuru w'igihugu les mandataires politiques, hagacaba rero n'umugwi w'abakukurutse imbere y'uko iyo ngingo ija mu ngiro. Ivyo bikorwa rero byarafashe umwanya utari muto w'amategeko, murazi ko amategeko ari gatanyaruka, ariko ubu no kwizeza abarundi bariko baratwumviriza bari mu Burundi no mu makungu ibikorwa bigeze ku rugero rushimishije. Twizeye yuko mu minsi iza iyo ngingo izotangura kuja mu ngiro. Tukiri kuri ico kibazo nyene kugira ngo tugire rimwe, mbega ibijanye no gukukuruka ku myaka 60 ku bakozi ba leta bizoja mu ngiro ryari? Bija biri mu ngiro, abatari bake baramaze kuja mu zabukuru, je ndaza bamaze kuja. Gusa ikigoranye ni bamwe bari bafite ico bita ama statut spéciaux, ariko nabo nyene bazotegerezwa abaja bari muri ico kirimvumva bagaheza. Mugabo bizoshika iyo myaka bazotegerezwa kubahiriza ico kiringo c'imyaka 60. Nuko ikibazo ca kabiri nabajije ikibazo kijanye na ya ngingo herutse gufatwa na ya sentare y'ibihugu byo mu seruko. Wambaje ico kibazo abaza ati none mbega iyo ngingo leta yakiriye gute? Nagira ikintu ratubabwire atakuriringanya. Ijya ngingo nta kintu kinini izoza gufasha. Muti gute? Nta kintu kinini izoza gufasha kubera ikiringo cyari cyateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ivyayo nakiriho. Ucamva rero ni kimwe bita mu Gifaransa sans objet. Ikiburanirwa ntikikiriho. Iyo ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo bubanza ari mfagusa. Icya kabiri mwabajije muti none babandi bahagarikwa bizoca bigenda gute? Nimuzoca mubatezurira. Nagira ndabiyubutse bajya abantu bagombye guhirika ubutegetsi bw'ikiringo kikiriho. Cyari kiringo cyo kuva mu 2010 gishimwa ko 2015. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwari bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Nashaka nimusubire kubivangatiranya ngo mujuragiza bene igihugu bariko baratwumviriza. Bajya bagombye guhirika ubutegetsi kiringo bagomba guhirika cyari kikiriho kubw'amategeko. Nibaza ko ivyo bintu bitomoye, murekere butungane bukore usohoze igikorwa buriko kandi kukigejeje ku rugero rushimishije. N'abaciriyemo ariko hari abafunze kubera bashatse gutembagaza ubutegetsi, ariko kandi hariho n'abafunze kuko bafatiwe mu myerekano biyamiriza kijya kiringo ko byagaragaye ko kitari bikurikije amategeko. Abantu ntibashobora kurekura. Ngira ngo twokwirwa turaja kukabaje nde ijya myerekano yemwe amagrenade nuko ko ari umugumuko. Imigumuko irahanwa n'amategeko. Yari imigumuko ni yari myerekano. Imigumuko nayo irahanwa. Murakoze. Ikibazo kigira gatatu bambajije bati mbega rwagwego rw'intahe yo kumugina na rwagwego dusanzwe tuzi ko abashinga ntahe bizokorana gute? Byabona ngo masabe abari ngaho hanze mukenguruke ijya ngingo leta yarayifashe, kuko rujya rwego rw'abashinga ntahe niko kuva Burundi buriho rwamyeho, ariko uko amateka y'ibihugu ateraje imbere no kubishira mu ngendo nshasha ya demokrasi. Rujya rwego rw'abashinga ntahe rwari rusigaye rukora nk'ico bita société civile mu Gifaransa, no kuvuga abantu badaranira ivyicaro bya politiki.
none mu gihe ubwo rwego leta icivyifatira mu minwe ikabigarukana bikaja ku murongo ikabitumbereza rugaca ruba urwego ubu no gwita gucamanza ko ruzofasha mwumva igipfuye ari icahe narijya abahora ari abashinga ntahe kitabujije ko bitoza kanatsinda atari hake je nabonye bari basanzwe bari muri rya rwego rw'abashinga ntahe bitoje nagira rero ndababaze hagati y'umushinga ntahe yatowe n'umushinga ntahe atatowe ninde yoba afise ubwizigwa bunini mu gihugu gusa ni abo bavuga mu kirundi batumumeza mushasha utera amabavu bamwe biracabagora ni mureke yo buke bazotinda babimenyere ntabwo butagize ibintu ikintu kiri mu mutwe w'umuntu imyaka 50-60 biragora ko kivayo ingingo mperekeza zoherekeza kugira ngo iyo ngingo ishikane nico no bana ba nagora nebiteye baze mu kiranganji bw'ubutungane bw'ico kibazo nyene hari mu turere tumwe harabidoga yuko itongwa ryabo bahuza aho haragiyemo ibya politiki hari n'abandi bavuga ati hariho abanyumba 10 n'abakuru b'imitumba baba bayitoje hamwe byogaragara ko ivyo bintu ari byo abo bantu bofatwa gute mu kiranganji bw'ubutungane. Nitwa Niyongere Donavine nkabamvugira ubushikiranganji bw'ubutungane. Muravuze yuko mu turere tumwe bikaba amatora yatuba yaragenze neza. Twebwe uko tubizi amatora yagenze neza muri rusange kandi ibintu byari byuguruye umuntu wese akwije amategeko yashaka kwitoza yaragenda kwiyandikisha akitoza hanyuma bakaraba ko atanzitizi kuko twari dukeneye ko hotorwa abantu bivuga kuri abantu atagasemba bafise mu kibano caho bari kugera kuri no saha rero ivyo tuzi nuko umuntu wese yashatse kwitoza yagiye ariyandikisha hanyuma hariho wigeze kuvuga ati umenga hatowe ku migambi twebwe kugera kuri no saha ivyo tuzi nuko abene gihugu mu gutora nta gahato kajambo umwe wese yaragenda akiyandikisha agatora uwo yumva yishakiye abona yuko azomutunganiriza neza. Ivyo tuzi bitagenze neza muri ayo matora nuko hariho ku misozi n'imwe wasanga hadashitse igitigiri ca 15 baronderwa ugasanga hitoje nka 14 13 ivyo urumva rero ntaho bihuriye n'ivyo mwariko murabaza. Hanyuma ubwacu nkuko natangwe ndabivuga tubona amatora yagenze neza kandi umuntu wese yashaka kwitoza ntawe bakumira oya yaritoza. Murakoze dusubize ijambo umuvugizi wa leta yabaye ikibazo kijanye n'umwavu wa sagaseseshwa rumuri ifumbire ya fomi ntigikwiye uravye abene gihugu ukuntu bayikeneye nico gituma ngira ngo nja murabikurikirana ku maradiyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarasavye n'abandi bagwiza tunga abo baba bishoboye ko boshigikira botera agacumu k'ubumwe nabo nyene bakagira amahinguriro ahingura umwavu. Nibaza yuko mwese mubibona abarundi bari ku kivi bariyongereye ku buryo rero ahubwo nishira hamwe fomi rikeneye abo ritene bakarifasha baba abakorera ngaha mu gihugu canke n'abandi bakazana ariko ko mubizi ibere serutse n'igihe c'isuka ko bimaze kumenyekana inyishi zotorwa. Ariko nk'ubu turavye ari irima ry'agatasi hariho abamaze guteragira kandi benshi ntibararonka umwavu nturabashikiye. Mubona ko ivyo bishobora gutuma umwimbu uba muke ntarirya uyu mwaka witiriwe uburimyi canke mbega kuki abo abarangura umwavu bawukuye hanze mutobareka kugira abarimyi ntibabandanye bacera? Nivyo nakubwiye ko ingingo ziza zirafata ubanza gukingira ivyo wimbuye hama mu nyuma ukaraba ariko nkuko mubizi ngo kimwana kazi imburizi. Ego ikindi kibazo nabajijwe cari kijanye n'aya maparcelle yo muri Maramvya Mutimbuzi nivyo ajya ma parcelle yagiyemwo urusobekerane rwinshi
nk'uko mwabivuze biri imigwi itatu, hari abayaronse bihagiye, hari n'abayaronse biciye mu mategeko, hari n'abandi bayaronse mu bintu bidafudutse. Nico gituma ingingo ya mbere leta kwawe guhagarika ajya amaparcelle. Ubu rero leta ikiraba ingene ivyo bintu vyotonganuka, n'ivyamara gutonganuka neza izobabwira ingingo zikurikira, ariko mwumve ko gushika ubu babaye barahagarika kugira ngo amakosa canke ingorane zibandanye z'umurengera. No humuriza ari abantu bafiteyo amaparcelle, leta n'umuvyeyi izotora ingingo ibereye kandi atabihotoye. Mugabo mwumve ko uwakosheje atavyinshi yoza kubaza, ahubwo aravye nabi no guhanwa yohanwa, ariko nta kibazo kinini biteye. Leta izofata ingingo zibereye na cane cane ku bantu bayaronse atakosa bafise. Ikibazo cyane marakibajijwe na Patiri Noel. Patiri Noel yagarutse ku ngingo iri mu ibwirizwa nshingiro ivuga yuko abantu binjiye mu mabanga bategerezwa kuvuga amatungo yabo. Acavuga ati none iyo ngingo ubwo iraja mu ngiro. Nagira no kwenda muhumurize n'abari ko baratwumviriza, ijya ngingo iraja mu ngiro. Ikintu gusa abantu batamenya, serega singa kujya baja kurahira ngo bavuge ngo je mfise amafaranga ngana uko mfise inzu zingana uko. Bikorwa mu ibanga, inzego zijejwe kwakira bene abo bantu baje kuvuga amatungo bafise bariho. Nagomba ndabizeze yuko ico gikorwa ariko gikorwa mu ibanga. Nayo igihe umuntu aza kuvuga amatungo yiwe ntayavugira ku isoko, ntayavugira kuri televiziyo, ntayavugira ku radio. Ico gikorwa kirakora, ntihagire umuntu azosubira kugira amakenga, kirakorwa. Murakoze. Ngira afise amakenga kuko muri kahise kera ico gikorwa kiriko kirakorwa abantu barabibona bakabimenya. No munsi bibonetse abantu bakabimenya ko kiriko kirakorwa hari ingorane. Kandi atari ko gikorwa. Kera none ko ariko byakorwa baba barenze amategeko. Turi mu ngendo nshasha.